Hama murakoze cyane kumpa ikaze muri iki kiganiro c'abaririmbyi. Ego hama kandi nongera kuramutsa abakunzi ba Eric Burundi TV, aho muri hose namwe mwubahwe kandi nizera kumeze neza, hama mwampera umugisha. Amajiyo kumenya ko mfise impano natanguye kuyimenya nkiri umwana muto cyane gose. Ico gihe niga mwaka wa 4 niho nabona ko mfise impano yo kuririmba kandi kanatsinda kubera ko nakuriye mu muryango w'abantu bamenye Imana kandi bakunda kuririmba. Nkuko benshi banzi, papa wanje baramuzi kuko yari umuririmbyi yabikora neza mu ico gihe. No kuvuga yuko nubwo yitavye Imana, benshi baraze ko yitavye Imana. Rero je ku ruhande rw'uwanje kubera ko nanje nisanze urumva nironze umuhisi papa wanje, rero navyisanzemwo. Rero kuvuga ati ngo natanguye kumenya ko mfise impano kuva ryari, novuga ati narayikuranye kubera ko hajya ngo isase riva ku cuma. Rero jewe ariko kugira ngo ndabimenye neza nuko nagiye kubimenya ndi mu mwaka wa 4. Ico gihe nari mfise imyaka hafi 12 13 be nuko niho natangura kumenya ko mfise impano yo kuririmba. Ahantu novuga natangura kumenya yuko mfise impano yo kuririmba. Hanini novuga ati umuryango wanje mubona ari nkuriyemo. Nokuvuga yuko nkuko ndababwiye, papa wanje yari umuntu aririmba cyane, yari umuririmbyi. Rero kubera ko nk'umwana wiwe nabona ivyo akora, ivyo gusa nivyo vyatumye bintera intege vyo gutuma nanje mbandanya nkorera Imana nisunzebo. Kuko iyo umuvyeyi ariko arakora ikintu ciza, nawe umwana ugerageza kumwigana. Bijya vyari karakora nawe ariko aragutera intege. Nanje bivaye n'ukuntu nabona papa wanje ngena aririmba agakundwa n'abantu, nanje vyatumye nanje niyumvamwo kubandanya ndirimba. Ivyo vyaranteye intege cyane gose. Rero papa wanje yaranteye intege kubera hajya nta muvyeyi n'umwe yoreka gushigikira umwana wiwe mu gihe bari karakora ikintu ciza. Rero umuhisi papa wanje akihari yarantera intege, kuko yagerageza kunyereka, mbere akaragerageza no kunyigisha ingene baririmba, ingene bamenya amajwi. Ivyo ndavyibuka. Akaragerageza mbere kunyereka utuntu n'utundi. Ico gihe ndavyibuka kabisa. Urumva ivyo nivyo vyatuma anyereka yuko yantera intege, ukuntu gutera intege umwana. Rero yaranteye intege, ivyo ndabimushimira. Kandi umuvyeyi wanje mama wanje aracahari, nawe nyene mu banteye intege yabayemo. Yaranteye intege mu kunshigikira mu gukorera Imana. Ico kukijanye n'abanteye intege, umuryango wanje wabaye wa mbere. Uwundi umuryango ugira kabiri ni ikwaya nakuriyemwo. Ikwaya nakuriyemwo korale Ujumbe, murayizi. Bajya barandeze, nabo nyene baramfashe ukuboko, baranyereka umwongo umana udahuma. Abo nabo nyene mu bantu banteye intege, babaye aba mbere. Hamaje ku ruhande rw'uwanje, kuririmba ntabwo nabifata nk'umwuga cyangwa nko kwinezereza, ariko kuririmba ndabifata nko gukorera Imana vy'ukuri kugira ngo nzobone ubwiza bw'Imana. Kuko kuririmba bituma uhindura benshi, abari barasubiye inyuma bongera bagaruka kugirane ku Mana. Rero hajya iyo uhinduye abantu 2 3 ni muri bimwe, Imana izotwambikira ibitsibo. Rero nico gutuma rero sinovuga ngo nukwiryohera cyangwa nukwinezereza. Ego kuririmba birimo amafyeri, birimo iki, nkuko benshi babifata. Ariko je ku ruhande rw'uwanje ndirimba kugira ngo nze mbone ubwiza bw'Imana, nze mbone ibihembe nze mbone ubwiza bw'Imana mu ncamake, kandi nze mbone n'ijuru. Ico nico hanini nkorera nisunga. Yego murakoze kuri ico kibazo, kuko andi baza ko yuko nacishuye neza.
umugore, ego jewe ndubatse, ego ndubatse kabisa, ico abantu bakwiye kukimenya. No kuvuga yuko byarantwaye umwanya utari muto, kubera ko iyo umaze gushika mu gihugu itari ciwawe umanza kuraba akarere ingene gapanze, ukamanza kuraba ingene ubuzima bumeze. Rero iyo umaze kubona vyose bimeze neza, bikaba vyifashe neza, vyose utangura gukora. Hama jewe nta gihe kinini vyamfashe gutangura kuririmba, ariko nashitse nyene mbandanya, nta gihe kinini. Novuga ati vyamfashe nk'umwaka n'inusu, niho naca ntangura gukora uburirimvyi bwanjye, niho natangura kuza mbandanya nshira ku mugaragaro amasanamu. Rero aho nta mwanya muremure vyamfashe, nashitse nk'ukora gusa narindi umwaka n'inusu, niho naciye mbandanya nkora igikorwa c'uburirimvyi. Muri Australia ubuzima bwaho benshi babibaza yuko bwa bworoshe. Ego ni igihugu ciza, ni igihugu kirimwo ibintu vyose, hari ubuzi, ariko tugiye ku rundi ruhande naho hari ubuzima bugoye. Ntabwo bworoshe, ni ubuzima bugoye. Rero Jesu ntava mbwira ngo abantu ubuzima bw'Iburaya ngo buroroshe. Ubuzima bw'Iburaya buragumye, ariko bugumira ku muntu aba ari kinebwe. Mu gihe ubu uri umuntu ushaka ukora vy'ukuri, ubuzima bwaho buroroshe. Ubuzima bwaho buroroshe, bugumira ku muntu aba adakora. Rero mu ncamake, ku ruhande rumwe buroroshe, ku rundi ruhande naho buragumye, kubera ko ubuzima bw'ino butandukanye n'ubwo muri Afrika. Systeme y'abazungu ni systeme y'Abafrika ntimeze kumwe. Rero ubuzima bwaho buroroshe, ahandi buragumye. Bworohera umuntu aba azi gukora, bukagumira umuntu aba ari kinebwe mu ncamake. Bwa mbere bwo nifuza kuzoshika mu ijuru, nifuza kuzoshika mu ijuru, hama ibisigaye navyo je nifuza kandi gukorera Imana akaba ariyo yihesha icubahiro. Nshaka kwishira hejuru ngo nimenyekanishe, kuko Imana niyo imenyekanisha umuntu. Wowe ugomvye kuvyitwaramo ngo upushinge, ukoresha inguvu nyinshi, ntavyo woshobora. Ariko hanini jewe nifuza yuko hanini ko nokorera Imana hama kazoshika mu ijuru. Ibisigaye navyo kumenyekana, ego umuntu arifuza kumenyekana, ariko ndifuza Imana aba ariyo ivyivangamwo. Ntaba ari jewe, ariko Imana aba ariyo ihesha icubahiro. Murakoze cyane, namwe ndabashimiye cyane gose. Umwami abampera umugisha.